umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo kuri ubu amakuru ahari akavuga yuko yoba yamaze gusubizwa mu bitaro ndetse muri aka kanya akaba arimo arabarizwa muri CMCK mu Kinindo. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka cyane kubivugwa mu gisata ca politike ku bategetsi batandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ibiriko biraba indani mu mugambwe CNDD-FDD. Hari kwigenekerezo ya 20 Ruhuhuma uyu mwaka w'ibihumbi 2025 nibwo amakuru yagiye habona avuga ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yatashe. Ico gihe Reverien Ndikuriyo yashize ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye mwijoro hafi isaha 2 nkuko vyabonetse ku isanamu y'abamwakiriye aho kibuga c'indege yarakiriwe n'abategetsi bakomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu mugambwe CNDD-FDD aho yakiriwe na nicegera ciwe mu mugambwe Suriaka Nshimiyimana umunyamabanga ntunganye bisata mu mugambwe CNDD-FDD ariwe Munezero Doriane ndetse na Nshimiyimana George asanzwe arongoye uwo mugambwe ku rwego rw'intara ya Gitega Shasha harimwo na Jean Baptiste Nzigamasabo batazira gihahe. Kuri uwo munsi genekerezo ya 20 Ruhuhuma nibwo amakuru yagiye habona avuga yuko Reverien Ndikuriyo yakuye mu gisagara ca Dubai aho yaragwariye akaza kubandanya afatira imiti nga mu gihugu cy'u Burundi cyane bikaba byaravuzwe ko n'ubundi azobandanya kuyifatira iwe muhira, gusa hari abaganga babahinga cyane bazobaraja kumuraba ngaho muhiriwe nyine aho azoba yariko arabandaniza gufatira imiti yavanye mu gisagara ca Dubai. Tubibutse ko ubu burwayi buvugwa ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD afise bwamufashe kwigenekerezo ya 23/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2025 ubwo hagira hatangura igikorane cy'umugambwe CNDD-FDD cari gutangura kwigenekerezo ya 23 kigasozerwa kwigenekerezo ya 25 cabereye mu ntara ya Ngozi. Akaba yarafashwe rero ari mu hoteli yumva ari ibintu bidasanzwe, gusa mu nyuma akabandanya yumva biriko birakomera aribwo yahawe abaganga bo mu biro vy'umukuru w'igihugu bamumanukana mu gisagara ca Bujumbura. Ageze i Bujumbura naho biranka, mu gatondo bamwunguriza mu gisagara ca Nairobi mu gihugu ca Kenya aho yavuye abandaniza kuja kwivuriza mu gihugu ca Dubai muranunge mu gisagara ca Dubai muri leta zunze ubumwe z'Abarabu, navyo bikarangira atashe kwigenekerezo ya 20 Ruhuhuma uyu mwaka agaruka ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Muri kano kanya rero benshi barabifata nk'inkuru mbi ishitse mu mugambwe CNDD-FDD aho bivuga ko Reverien Ndikuriyo kuri ubu yoba yasubijwe mu bitaro akaba agwariye mu bitaro vya CMCK mu Kinindo. Uyu Reverien Ndikuriyo tuvuga benshi baramwanditse ko inkuru igihe yaragwariye mu bitaro vy'i Nairobi mu gihugu ca Kenya, benshi bakavuga ko yoba yarahawe isumu ryangiza amahaha ndetse hari na bamwe mu babikurikirana hafi bo baravuze yuko yoba yarahawe isumu nk'iryahawe umuhisi Petero Nkurunziza. Ngo Reverien Ndikuriyo kugira arokoke habanje kuba induru, ngo mwibuke ko bafashwe kumwe bahafatirwa hamwe nk'uko Mutama Petero Nkurunziza byari vyamugendeye. Benshi babonye afashwe nka Mutama kandi bibereye aho Mutama vyamufatiye habaye abasaba ko yojanwa kuvurizwa irutana muri vya bitaro n'ubundi vyagenewe abategetsi bakomeye. Abandi barasara bati ivyabaye turabizi najanwe hanze y'igihugu. Ngo ubundi kubera ko mu mugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yubashwe cyane kandi mu mugambwe indani akaba afise igikundiro kidasanzwe, nibwo haciye habaho ko bamwirukana mu bitaro vyo mu gihugu ca Kenya. Ibi bitaro kabari Aga Khan vyegukira umugwizatunga w'umuhinde. Baragerageje biranka baca bamujana i Dubai habura akantu gato ngo ashiramo umwuka kubera ko yahema barinze kumwambika vya vyuma bituma umuntu ahema. Reverien Ndikuriyo yarashitse mu gisagara ca Dubai, abaganga b'abahinga b'abahinde ndetse n'abandi baturuka ku mugabane wa Aziya babandanya kumwitaho. Binavugwa yuko muri ekipe y'abaganga yariko iramukurikiranira vya hafi harimwo abaganga b'abashinwa bafise ubuhinga budasanzwe mu gukinga ndetse no kuvura ivy'ingwara y'amahaha. Reverien Ndikuriyo benshi bariko baravuga ko iyo batamujana hanze imbezi igihugu cy'u Burundi kuja kwivuriza n'ubundi vyari kurangira apfire ngaha mu gihugu cy'u Burundi nk'uko vyagendeye
Mutama Petero Nkurunziza. Hari ijambo rero yigeze kuvuga, benshi bakavuga ko Reverend Ndikuriyo ryoba nawe ari ryo ririko riramukurikirana muri kano kanya. Ni ijambo bita gukonjiga verbe. Benshi bakavuga ko hari inama yari itoroshe cyane yabaye igizwe n'ibihangange bikomeye cyane. Ni inama yavugaga ko Reverend Ndikuriyo ni inama yafatiwemo ingingo nyinshi zitandukanye, harimo ibirabana n'urubanza rwa Guillaume Bunyoni, ivyuko Reverend Ndikuriyo ashobora gutanga umugambwe muri uyu mwaka, kuko ngo nabo ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye nabo barafise amakenga menshi cyane ko Reverend Ndikuriyo atavuye ku burongozi bw'umugambwe muri uyu mwaka, umukuru w'igihugu Ndayishimiye bishobora kutazomworohera mu kuzokwitoza mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2027 kugira ngo atware ikingo cya kabiri. Benshi banavuga ko yarenze ku masezerano yo baragiranye na Petero Nkurunziza imbere yo kumushikiriza ubutegetsi. Mutero, ibi vyo gukonjiga verbe birasigura iki? Reka navyo tubanze tubigarukeko. Ngiyo bavuze ngo bazogukonjiga verbe mu mugambwe CNDD-FDD, ni ukuvuga ko bazoguhadikiriza muri vuga bashaka. Ngiryo rivuga rishobora kuba kubogozwa, gupapugwa. Ubwo ni ukuvuga kunyagwa amatungo yawe, gupfungwa, kwangazwa, kunyuruzwa, kwicwa canke n'ibindi. Ngo niko bameze. Iyo bakuye umutegetsi wabo, abiwe barahamwa. Kuva ku rugamba ngo niko babikoze. Bakuye Nyangoma, inshuti za Nyangoma zarahagorewe. Bakuye Rajabu vyagenze gutyo. Uyu munsi wiswe wa Niyombare, uwa Piyo Ntavyo, hanyuma uwa Nyabenda, uwa Bunyoni ndetse n'abandi. Ngo rero ubugowe. Ngase ngo nimwabonye ivyo bakoreye umumenyesha makuru Jean Bigirimana bamuhoye ko ari inshuti ya Leonidas Hatungimana. Ngo nuko bimeze. Uyu munsi abishimikiza Reverend Ndikuriyo, Evariste Ndayishimiye, Prime Niyongabo, Ndakugarika n'abandi, ngejo nabo ngo barashobora kuzoba konjiga verbe. Ngico rero igisiguro cyo gukonjiga verbe. Bamwe bati rero ibi vyoba ari vyo biriko birashikira Reverend Ndikuriyo. Reverend Ndikuriyo niwe muntu yakoresheje ivyiri jambo gukonjiga verbe, kuko majambo yatangaje ico yagize ati, nabwiye nti ibintu muza muravuga ngo mushigikiwe n'abakuru mu gutera akajagari, abo bakuru barafise manda, bavuyeho duca tubikonjiga verbe. None ntivyagenze uko. Ikintu cya mbere cyo kwishimikiza ni itegeko. Ntuzokwishimikize Doriane ngo ajejwe communication ngo ni umwesene. Oya, si manda nayo nyene, naho idahera turamukonjiga verbe. Naho iyi mvuga itangaje mu majambo ikoresha irimwe kuri kwinshi. Hari abantu bari batonye mu gihe cya Bunyoni, abitwa Barube, bahora bakoranya abantu bakavuga amajambo yo gutuka bahunze ngo nabansi b'igihugu. Aho Bunyoni kuri wagapfungwa, nabo bisanze bahindutse abansi b'igihugu, batangura kunyegera. Ni mu gihe kandi hari n'abandi benshi vyagiye biragendekera uko. Benshi rero bakavuga ko na Reverend Ndikuriyo ari byo biriko biramushikira, kuko benshi mu bivugwa ko bari ku ruhande rwiwe, cyane cyane abavuga ko bari mwiragi rya Perezida Nkurunziza, nabo bagiye barakura mu mabanga umwe ku yundi. Ivyo kandi bigakorwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu kugira ngo abandanye kugira ubwiganze bwinshi cyane yoba mu mugambwe CNDD-FDD ndetse no mu bindi bisata byinshi bitandukanye vy'igihugu. Ibi vya Reverend Ndikuriyo turabandanya tubikurikiranira hafi, andi makuru aza kuja habona turaza kuyabageza ko. Muri kano kanya tugiye kubashikiriza inkuru y'umubabaro cyane ivuga yuko hari umwe mu bakoroneli bakomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari colonel de police. Uyu kandi akaba najejwe amabanga ahambaye mu kigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi Oberi, bivuga yuko yoba yarahitanye umukenyezi umwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Muti baba barapfuye iki? Ibi byose turaza kubigaruka ko muri iyi dosiye idasanzwe tugiye kubashikiriza. Ni inkuru yagiye ahabona bwa mbere itangajwe na King Umurundi, aho yariko aravuga ko ari umukoroneli yariko aratoteza bidasanzwe umunyagihugu umupfakazi, ivyo yariko aramukorera biteye isoni. Ubwo akaba ari colonel de police Hategekimana Leopold yitazira Gwembe. Uyu akaba asanzwe akorera mu kigo cya leta kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi Oberi. Nkuko biri mu matohoza yakozwe, umukoroneli yarakose inzu z'indandarizo z'umukenyezi w'umupfakazi ziri muri zone Kamenge, quartier Gituro, avenue ya mbere nimero 1. Izo nzu asanzwe kandi azidandarizamwo ivyuma bitandukanye vy'amapikipiki canke se pièces de rechange de moto. Haraciye imyaka 3. Mu nyuma rero uwo mukoroneli yaranse kuriha izo nzu zo mupfakazi, imyaka 2 yari iheze atamuriha. Nyuma yo kutamuriha amafaranga y'izo nzu, Colonel Hategekimana Leopold yaciye atangura gutera ubwoba mupfakazi, akamugomorera ko abapolisi kugira ngo bamunumye. Gushika ubu
uwo muvyeyi ntagira yacira nayo amira. Ubwo nibwo butumwa bwa mbere bwari bwashizwe ahabona butabariza uyu mukenyezi. Uwo mupfakazi yatabaje inzego zo hejuru ku mukuru nk'urwego guhera ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'inzego z'umutekano kugira ngo bamufashe kumukurako uwo mukoloneli ntazova mwambura ubuzima, ubona ko mu kumutera ubwoba yari yamaramaje cyane. Uwo nta wundi akaba ari uyu mupolisi yitazira Rwembe. Nk'uko amakuru abivuga rero, nk'uko rero nari maze kubibageza ko, reka tugaruke ku rupfu rw'uyu mukenyezi yitavye Imana ku igenekerezo ya 17 Ruhuhuma uyu mwaka inyuma yo kugongwa n'imodoka. Nk'uko vyashikirijwe na King Umurundi ku igenekerezo ya 16 Ruhuhuma, umukenyezi Kankima Marie Chantal yari yitavye Imana agonzwe n'imodoka mu Kamenge. Amatohoza yakozwe yamaze gukorwa nuko urupfu rw'uwo mukenyezi rwateguwe n'umupolisi w'igihugu Colonel de Police Hategekimana Leopold yitazira Rwembe, asanzwe anakorera mu kigo kijejwe kwegeranya amakori Oberi. Tubibutse kandi ko uwo mupolisi yari yarafashe ingingo yo kutari amafaranga y'inzu zibiri, inzu ntonto z'indandarizo yari apangiye uwo mukenyezi muri quartier Gituro avenue ya mbere nimero ya mbere. Izo nzu yazidandarizamwe ivyuma vy'amapikipiki pièce de rechange, akaba rero yategerezwa kuriha amafaranga 100 buri kwezi. Inyuma rero yo kumara imyaka 2 atariha izo nzu, umupolisi yaciye atangura gutera ubwoba uwo mukenyezi mu kumubwira ko atafise yo kwitwara kandi ko hamwe yoguma mwishuza azibonerako. Kenshi Colonel de Police Hategekimana Leopold akaba yaguma azana abapolisi benshi mu modoka z'igipolisi gutera ubwoba umukenyezi w'umupfakazi. Ivyo byari vyatumye kandi wa mupfakazi Kankima Marie Chantal itamwe kwitabariza mu gutakambira inzego zo hejuru, kuko byari bimaze kugaragara ko ashobora kugirirwa nabi mu kugandagurwa harimo kunyagwa izo nzu ziwe. Inyuma rero y'ubwo butumwa bwo gutabaza, wa mupolisi yaciye yongereza iterabwoba kuri Kankima Marie Chantal mu kumubwira ko naho vyokunda akamuriha ayo mafaranga azoyamuryana. Hari haciye indwi zibiri umupolisi yimutse aho yakorera, ariko aca agenda yononye cyane izo nzu zibiri yahora akoreramwo. Ivyo rero vyari vyatumye wa mukenyezi Kankima Marie Chantal atavyihanganira, acitwarira Colonel de Police Hategekimana Leopold kubahuza bo muri quartier kugira ngo bamufashe izo nzu ziwe zisubizwe uko zari. Reka rero tugaruke ku rupfu rw'uyu mukenyezi Kankima Marie Chantal. Kugenekerezo ya 16 Ruhuhuma uyu mwaka niho Kankima Marie Chantal yaca agongwa n'imodoka mu buryo butangaje cyane kandi bunababaje. Ibi byose vyabereye imbere ya zone Kamenge, urenganye gato ahari hoteli Gera, hagati y'ibarabara rya 4 n'irya 5 ryo muri quartier Heha. Umuhisi Kankima Marie Chantal yari ku moto amanukana muri avenue ya 4 Heha agiye ku isoko nkuru ya Kamenge. Ageze ku ikaburimbi akasi iruhande hari icibutso ca CNDD FDD, imodoka yari ihagaze ku ibarabara rya 4 yaciye ihaguruka n'umuvuduko munini imwiruka inyuma. Umushoferi umusanga iruhande y'ibarabara aramugonga, abantu barakoma induru nyinshi. Umushoferi aguma aramukwega mu ibarabara kuva ku ibarabara rya 4 gushika ku ibarabara rya 5 amukwega hasi ku ikaburimbi. Umuvyeyi w'umupfakazi abaracikanye, umubiri wiwe waciye ibihimbahimba, ari navyo abantu bavuye begeranya baca batwara mu buruhukiro bw'ibitaro Prince Jean Charles. Waramuretse ku ipikipiki nawe yarababaye aca atwarwa kwa muganga. Mu nyuma rero niho hahavuye hamenyekana ko uwo mushoferi asanzwe ari wa Colonel de Police Niyubawe Frederic, akaba n'inshuti yiwe. Uwo mushoferi rero yaciye ayanyaga imodoka yaje gutwagwa n'ikimodoka bita muri Kongo, ikitwagwa gupfungirwa muri Beseri. Benshi mu bakurikiranye ivy'uru rupfu bakavuga ko ari urupfu rubabaje cyane kandi rwateye agashavu kenshi mu banyagihugu aho mu Kamenge, aho basavye inzego zibijejwe gukora ibishoboka byose kugira ngo Colonel de Police Hategekimana Leopold ahagarikwe abazwe ku vy'urwo rupfu rw'umupfakazi Kankima Marie Chantal, kuko biragaragara neza ko ari we yaruteguye inyuma yaho yaramaze igihe amutera ubwoba kuri ayo mafaranga yaramuheraniye. Tubutse ko amafaranga yaramuheraniye yatumye uyu mu Colonel de Police ahemuka cyane, ndetse benshi bakibaza no ku mafaranga y'umushahara yo bahembwa n'igihugu ndetse nayo bakura mu rudandazwa rwiwe, niba yori kubura amafaranga angana n'imiliyoni 2 n'amafaranga 400 yari kuriha uyu mukenyezi ku mezi 28 yari amaze mu nzu ziwe yaramukoteye atamwishura. Aha kandi murantunge ni miliyoni 4 n'ibihumbi 800 kuko ari inzu zibiri, aho buri nzu yagomba kuyikota amafaranga 100,000. Benshi bakavuga ko rero
ko rero ubu ari ubuhemu budasanzwe bukorwa n'abajejwe umutekano, mbere benshi bakavuga ko Imana izobibishura kubera ko gufata umupfakazi nk'uyu nguyu ukamwica urupfu rubabaje nk'uru, umuhoye amahera umuheraniye kandi ari wewe wungukira mu mazu ukoreramwo biteye agahinda, kandi benshi bakavuga ko ibi ari navyo bizokwegera abo bategetsi umuvumo. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri aka kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa nawe dushikiriza usangiza no makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, yaba muri politike, agateka kazira muntu, imigenderanire n'ayandi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa. Hari inkuru duhejeje kuronka ivuga ku vyo abasirikare b'u Burundi mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bakingiye igisagara ca Uvira bariko barakora, ingene bafasha bamwe mu bagwanyi ba M23 mpiri ndetse n'ingene babafashe drone z'umutekano n'izigendereza z'umugwi twaje ibigwanisho wa M23. Byose turaza kubigira ko mu kanya ntimuze gucikanwa. Ni Impuza TV, Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.